kuko umunyapolitike aciye ubwenge azi neza politike y'ikimazi ntiyoja kudandaza yo yitwararika kuko iza kuzana inyishu z'ubuzima bwiyo n'ubw'abandi ivyo rero nivyo nagira nti igihe ivyo doshaka kubishikako ngo abanyapolitike babikore sico gusa c'ivyo tugura tuzotakaza byinshi nabivuze nti mu 2020 tutize kwemvesisa bikwiye tuzoba dukenye mu 2025 gusumvye ko dukenye muri 2020 nuno munsi ndabivuga tudashoboye kwemvesisa bihagije mu gihugu tugaguma twitwaza gusa ivyo bintu byo kuvuga ngo abantu bariko bango barubaka ngo bariko baragira gute umwe wese yubaka gwiwe agira utwiwe tuzoba dukenye 2030 gusumba 2025 ushatse kuvuga rero ukimbona kazoza batemvestishije idakunda imbona kazoza ntishoboka n'abayivuga batayemera umuntu ikicemeza ko umuntu yemera imbona kazoza yiwe ningene yemvestisa tuvuze rero ngo twagiye mu majambere kwigana ivyo abazungu bagira sivyo bica bituma tuvuga ngo nivyo biteye ingorane ikibazo saho gihagaze ikibazo gihagaze ku mutima dufise ubuntu dufise kuko ubunyene naho kuri nama nkeguza amateka ntucuzana amadolari mwariko muravuga mu gihugu ushatse wokuraho byose naho wokuraho urwego rwa gisirikare cyangwa igipolisi cyangwa ugakuraho inzego z'ubudandaji si ucuzana ivyo bintu byose mugabo iyi nzego zibonamwo ugutwara amahera ikibazo nuko yabuze je rero nibutse iki gihugu yo ingene byagenze muri iyo minsi uvuze ati mwebwe mukiri bato canke mutaravuka cyane gose twe rero dushaka guhamagara abantu bacu ntibaze ngaha ngo nituvuge ngo abantu ngo nakana uwo nta mwanya dufise abononye n'abagize vyiza abo n'abantu bararenganye ntidushaka guhamagara abantu ngo nituyaga ivyabaye ngo 72 ngo 93 ngo 2015 ivyo n'amaevenema byaraheze sinshobora rero kuja kubwira umushinga amateka wo mu Rumonge yari kubwira abantu bijanye na Tanganyika bijanye n'amafi n'indagara ko zandagara ntonye bataziroba akamaro bibazanira itegeko ryo kubuza kubiroba uwibubanza mu gihe ari karasigurira abantu ivyikiyaye ingene amazi yo bajere y'imiceri undi mushinga amateka yo bari karasigurira abantu b'ibururi ko batoturira imiyonga ngo basigurira akamaro kavyo ingene bigenda mu gihe uvi muramvya yo bari karabwira abantu ati ni mu cimikobeko kuko iryo vuri herera muri ruvyironza rigaca ritera rigenda benshi rero bagira ngo tubwire ngo ivyo muzotuzanira ngo muzoduha impene none ari impene ushaka no kwiruka ku macinyiro nkayikugurira hamumaze kuntora ngashanza kuyikwaka yego bimaze iki abantu nibumve ico biba bisigura naho dushaka kujana abantu gusumba rero kubesha abantu ngo mwengo nzobazanyira ibi ngo nzobazanye ngo nzobaha ibirato none bakunze kubimbaza ngo ningira ico mpanura jewe maze kubwira abantu mu bintu ndiko ndakora sindiko ndahanura nta na gatonya ntushobora kubafata umuntu amaze imyaka atigeze yigishwa iciza ngo kubera amatora ageze ngo ucuja kumubwira ngo nagira ndaguhanure ngo wifashe witonde ngo amatora ahere none aheze ntaca asubira bya bindi turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse kwa kundi hahandi ni Blaise journaliste international emblématique nkuko mubona no munsi twagendeye Mutama Francis Rohero numwe mu ncabwenge dufise mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi asanzwe anatwara umugambwe novuga ko ari nk'umugambwe nyene yitwa FPI Francis Rohero turaguha ikaze mu bwami bwa Télé de la Richesse wongere widondole n'abadukurikirana uti emblématique journaliste international emblématique biraryoshe nshaka kwibaza akanyamuneza ngiriyo ndiko ndakira abantu bakiri bato nka mwebwe mugabo mufise impano zikomeye gose merci rero karibu hano muri no nyubakwa nkuko bivuze ego mwangendeye nk'umuhinga mu by'ubutunzi bivanye naho nkora mugabo kandi mwangendeye nk'umunyamugambwe muri FPI aha rero mwansanze ni mu biro bya FPI ndabahaye ikaze uvuze ngo nidondore wabivuze je nitwa Francis Rohero ndi Murundi nkurikirana hafi cyane vya politike mugabo bihagaze cyane ku by'ubutunzi aba nifuriza abarundi kubaho neza muri kazoza aba nifuza yuko urunganwe rugezweho abakiri batobaho nkuko abantu bashaje babayeho tukaba mu gihugu citeka nitekane aho umuntu wese ari mu Burundi amererwa neza atawe yikanga Francis Rohero rero turakeneye kubanza kumenya abariko baradukurikirana bamenye biography ya Francis Rohero bon sinzi ingene no yicako novuga nk'ibiki
navukiye nga mu gisagara ca Bujumbura yego ndi umwana umwe mu muryango ni uri imfura ukaba n'umuhererezi yego hanyuma ku myaka 28 narubatse urwanje ubu mfise abana batatu bakuze ariko baragira mu bigero hanyuma kuva kera nkiri muto narakurikiranye cyane vya politike je narutse nshubwenge iki gihugu kiri ku ntwaro bita Republika ya kabiri yabuyoya yego yabagaza hama bagaza ravaho haraza buyoya hama buyoya yavuyeho haraza umuzo wabavuga ko bazanye demokrasi Frodebu hanyuma hatangura injyane gushikaho haba intambara ubuhise numvise abantu bambaza ngo vyagenze gute ngo nka Francis umuntu yabaye ibuta yaciye ahantu yagize uruhara mu kugira abantu babane neza ibuta sanga ashobora gusanga yagiye kandi mu gwe w'abagwanyi hariho icabitumye nuko twose tuba dushaka kutumenya kame mu gihe ca 1998 gutyo jewe nari nsanzwe ndi mu mihari yegereye cyane ibintu by'abihebeye Imana basenga hari ikintu bakoresha bita objection de conscience kudashobora gukoresha ibigwanisho n'ikindi cyose mu bintu nk'ivyo muri ico gihe rero hari akantu kangyoheye abagwanyi umengo nahora ndababwira ko ivyo bagira amakosa baraduza urugero baravuga bati bwa bundi ntihije ubwoko abantu benshi bagiye nko ku rugamba bibaza yuko bishwe n'abatutsi bibaza mugabo mu nyuma barabona ko naboni bashika ku rugamba bakicwa nabo bibaza ko bari babusangiye bakicwa nabandi baragera ku rugero bagira bati bwa bundi ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi ubutegetsi bubi bwose burica naho mwamusangiye ubwoko naho mwamusangiye umuryango umutegetsi abaye mubi arica aronona naho mwarasangiye ibere rimwe umutegetsi mwiza nawe azana iteka nitekane ku bantu bose bisi yose ataravye ico bahuriyeko babara abantu nico rero jewe nakunze muri uwo mwanya ngira nti abo bantu rero batanguye kugera mu rugero bagira bati turumva ko hatica ubwoko hica ubutegetsi bubi kuri jewe yari ico nita révolution de la pensée abantu bari bageze mu rundi rugero rwo kumva ko ico bariko barazizanya kitari ico ntibwari ubwoko twariko turazizanya twariko tuzizanya ubutegetsi bubi ico gihe rero narumva yuko noja kugira ico ntereramwo nico campagurukije ndagira nti abo bantu reka rero ndabaterera ico rero nari nshoboye guterera kuri muri ico gihe bwari ubwenge kwari ukwiyumvira nari nsanzwe mba mu gihugu haba abantu b'ubwoko bwinshi kandi bwoko bw'ukuri batavuga ururimi rumwe badafise imico imwe kandi basangiye igihugu batigeze bagwana narumva rero ko noterera mu bwenge kwiyumvira ingene ubutunzi buza kurema politike y'agaciro niko rero jewe nafashe umugambi wo kuja nko muri uwo mugwi turinda dutaha mu 2004 numva ko mfise ico ndawumarira kandi naramva ko ndagikora ndi mu bantu rero bumva ko bafise uruhara rwo gutahura yuko intambara mu Burundi zahagarara kumva ko ibiganiro bije imbere kumva yuko inkoho atari ibinyishu n'ubu nivyo mparanira ko ingimba itazopfa inesheje namba iteka kumvikana kubabarirana gutahura abandi ari byo nkunda kuvuga muri iyi mico nkunda gushira imbere y'ubuntu y'ubushinga ntahe n'ubugabo kugira ngo abantu batahure ico bisigura iyo bijana ejo bize bigirira akamaro iki gihugu rero nizi vy'ubutunzi nkuko mwabivuze hanyuma ndabikurikirana cyane yego cyane mu Burundi no muri Cameroon uno munsi rero nshaka kubishira abona umva uvuze bibliography no hava mvuga ngira ngo ibijanye n'ubuzima bwose nibaza ko kibazo uza kumbaza cyose nza kucishura atangumanzi aho nyene Francis Rohero n'umuhinga mu vy'ubutunzi kandi nibaza yuko ataragaseseshwa rumuri ibitari bike kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu tubaye murabizi uno munsi igihugu tubayemo gihanzwe n'ingorane nyinshi zitandukanye harimo ibura ry'amadovize imiti igitoro ari nka kimwe muri moteri ya development y'igihugu ivyo navyo nkawo nk'umuhinga mu vy'ubutunzi urabona yuko kugira ngo bishobore gutorerwa inyishirama yo biyi ubwa mbere ivyo mohise ingorane singorane ni inkurikizi z'ingorane yego ingorane yonyene dufise ngaha muri iki gihugu no kwita ingorane ni rimwe na rimwe gushobora kuronka abategetsi b'igihugu boba mu myaka y'urukurikirane runini badatahura akamaro k'ico no kwita investissement gushora amahera ya leta gukoresha amahera ya leta
mu birema umwimbu kugira ngo ibivuyemwo bize kugutuma uronka bimwe byose washaka. Niko nsigura ivyo bintu. Iyo niyo ngorane yonyene. Iki gihugu cy'u Burundi gifise vyankenerwa byose bihari. Bituma kironsa umurongozi avyumva. Afise no gushaka. Ntitwosubira mu myaka 2-3 kubura ngo amadovize ngo kubura ibi ntivyosubira kubaho. Ikibazo rero ivyo tubura ni inkurikizi. Uburundi ntibufise ingorane y'igitoro, Uburundi ntibufise ingorane y'amadovize, Uburundi ntibufise ingorane y'isukari canke y'amabisi, Uburundi ntibufise ingorane y'akazi. Bufise ingorane imwe yonyene. Kw'abarongozi batahura urugero rw'ico bokwita gushora amahera ya leta. Amahera ya leta uno munsi ageze ku rugero, ndakunda kuza ndavuga ivyo biharuro kugira ngo abantu bakiri bato bavyumve, kuko bibaza ko politika ari ibintu bikoroka biva mu ijuru. Oya, tugeze mu rugero rwo gukoresha amahera ya leta uno munsi ariko araba miliyaridi 500. Haraheze imyaka 30. Mu myaka ya 1995 Uburundi bwakoresha imiliyaridi 300. Uno munsi tugeze ku miliyaridi 500. No kuvuga yuko muri izo miliyaridi 300 leta yakoresha mu 1995 yarahemba abakozi, igakora vyankenerwa, ikazana ibitoro, igakora ivyo bintu byose mu gihugu. Akawa mwarabona ingene gakorerwa ivyo bihe n'ibindi byose vyakorwa. Ivyo bisigura iki? Ingene amahera ya leta yakoreshwa vyategeza kuza biratubera isomo nk'abantu bariko baraje muri politike bakibaza ati bigenda gute. Amahera ya leta ni iki? N'amakori y'abanyagihugu, n'amatagisi batanga. Uretse ko rimwe na rimwe ataba ashobora guca akora vyose, haza guca hongera ko nico bokwita amadeni leta ishobora gufata. Hakongera ko n'imfashanyo leta ishobora kuronka ku bagenzi bayo n'ibindi vyinshi bishobora gukenerwa. Amahera ya leta nico avuga. Uno munsi rero iyo ugiye muri mwene ubwo rugereranyo usanga mu mahera ya leta agabugwamwo ibice bibiri. Hariho ayo bita budget de fonctionnement. Nivyo byose biva mu bintu leta ikenera vyitwa nko guhemba abakozi, kugura ibintu byose ikeneye, kugura imiduga, kugura ibitoro, kugura ibintu byose vyankenerwa mu gihugu, nk'ibi bikenerwa amashuri, ibitaro, ivyo bintu byose tugura. Ubugira kabiri na mahera akoreshwa mu cyo kwita budget d'investissement. Ni amahera akoreshwa mu kugira ngo tureme ubutunzi. Nivyo biza gukoreshwa mu kugira ngo mu burimyi turime, mu bworozi tworore. Nivyo bintu bizo bikoreshwa kugira ngo ubutare bwimbwe. Ivyo bintu byose bikoreshwa kugira ngo twunguke, tudandaze, dusohora ibintu mu gihugu. Ingene leta ibikora. Uno munsi rero ugeranije ivyo bice bibiri, usanga amahera akoreshwa asohoka muri leta ari bice byababa 70% rimwe na rimwe bigasumba. Ayazana yo gukoreshwa mu byo bita investissement ugasanga ari munsi cyane ibice 29% canke 30%. Ivyo bisigura iki? Amahera menshi dusaba umunyagihugu nk'amakori tuyakoresha mu bintu gusa tugura muri ya misi mikuru yirigwiraba, muri ivyo bintu byose bituma abantu badepansa gusumba mu byo tujana mu mwimbo. Ugereranije muri iyo myaka ndako nakubwira, mu myaka 80-90 mbere utera uduga no mu myaka 2000 amahera yakoreshwa mu cyo bita budget d'investissement wasanga kenshi yaba ibice 60%, ugasanga yakoreshwa muri fonctionnement ari munsi y'ibice 40%. Ivyo rero ni bishobora gutahuza. Ivyo byavuye kuki? Igihe abantu bagiye arusha kuganira, abanyapolitike igihugu bumva umengo kiriko gitanguye gukena, bafashe politike nk'akaryo ko kuronka ubutunzi bworoshe. Bose bakaja muri politike kugira ngo baronke imiduga, baronke ibibanza, baronke ibishobora kubagukira. Baca batangura kugura n'imiduga izimvye cyane. Ibintu byose biza mu byo bita consommation ya leta iraguka gusumba uko bashora amahera mu bintu bizana mwimbo. Nivyo bisigura nk'akarorero nk'ingene nko mu burimyi. Wasanga mu myaka ya 90 bije ija mu burimyi yababa icakane c'amafaranga ya leta. Nk'akarorero ndafata budget isanzwe mu 88 kuva 1986 wasanga amahera aja mu burimyi yaba bibice 25% kwijana, no kuvuga icakane ca budget ya leta.
umugabo no munsi usanga ari kuri 6% indwi iyo kabaye kenshi yabari nka 8%. Bisigura ko ivyo tujana mu kugwiza umwimbu ni bike cyane ugereranije n'ivyo dukoresha mu bindi bintu nk'ivyo by'imisi mikuru, ingendo z'abategetsi, ibintu byinshi bikoreshwa, amanama ya maperidieme bamamwo, ibintu byinshi vyerekeye amahera adepenswa ni byinshi cyane. Aho nyene tukiri ngaho ejo bundi mu bariko baravota budget 2025 2026 narabonyemwo aho bavuga yuko ari amahera budget igenewe kubungabunga indege yo kurerura umukuru w'igihugu. Ivyo navyo wewe nk'umunyepolitike akaba n'umuhinga mu vy'ubutunzi urabivuga kwiki? Ni ibintu bimenyerewe, haraheze imyaka myinshi ivyo abamenyesha makuru canke amashira hamwe amwe abivuga. Ni ibintu biba bigoye gusigura. Hariho uturorero twiza iyo wumvise nk'abategetsi bashasha bariko baratigwa nk'aba Traoré bariko barasigura ibintu bakoze, amahera banse kwakira bari bayagenewe kugira ngo bayajane mu mwimbu. Iwacu naho gasanga hari amahera ariko aragenerwa ibintu bitanagaragara. Ico kigaruka kuri kimwe nakubwira ugushaka kw'abarongozi, iteka bashira muri ivyo bintu, ukunezerererwa ico no kwita gushora amahera ya leta investissement, ukubinezerererwa gusumba ibindi bintu baba ariko barakora. Nivyo bitahuritse, nivyo ndaba ingene za kaminuza zifatwa za leta. Urero umbariye nk'ico onyuti amahera aja kugira ibi nibi twahava tuja cane mu ijonjora. Nibaza yuko umwe wese arashobora gutahura ico bivuga. Hariho amahera menshi kugira nakubwiye ni menshi cane akoreshwa mu bintu bitari kubizana umwimbu, kandi twari gukora ibizana umwimbu. Ivyo rero nivyo biza gusigura kijya wambajije ubwa mbere. Ntitwoja mu ngorane na bazibitoro z'amadevise igihe twoba twashoye neza ibintu mu myimbu yose ukwingana. Kuko jewe ndabivuga nka jewe nk'umuhinga iyo wimbajije canke muri FP ivyo ndiko ndigisha abantu, ndereka abantu agaciro ko mwimbu ngene kameze. Nko mu gihugu cacu ndamaze kubivuga dufise imyimbu 5 kandi yose irashoboka. Ni imyimbu ibaho mu bihugu byose. Iyo nsigura nti umwimbu wa mbere nico no kwita production élémentaire, nivyo bintu bishobora kwimeza ibitegwa canke ibitungwa, ugasanga abantu bararonsa umwimbu ubivamwe. Umwimbu wa kabiri ni ibintu twasanze ku isi, ni nk'ubutare, amabuye, umusenyi, ivu. Ivyo bintu byose by'agaciro biri mu kuzimu byose gushika ku mabuye y'agaciro, ivyo biri kwavyo. Niwo mwimbugira kabiri. Umwimbugira gatatu ni gushobora gufata ivyo bintu byose bibiri navuze ukabihindukiza. Nk'injya ukaziha gandi gaciro, nk'amatomate ukayashira mu mabwate, injya zose ukaziha akandi gaciro mu maresitora n'ibindi byose. Ego ubutare ukabuha kandi gaciro, nk'ingene bafata mu musenyi bagakuramwo amakaro, aho uri kura transforma. No mwimbugira gatatu. Umwimbugira kane ni ingene uhanahana ivyo bintu byose, ingene amasoko aduga, ingene ushora ivyo bintu hanze, ingene abadandaza baha gaciro imyimbu yacu yose. Ivyo rero no mwimbugira kane. Umwimbugira gatanu ni ubwenge bukoreshwa kugira ngo ivyo bintu byose bibeho. Iyo myimbu 5 rero yose kugira ngo iduha gaciro niyiza kuzana ya madolari, niyiza kuzana vya bintu byose twifuza, nuko haba hari ico bita intunganyo, planification. Ivyo rero si ibintu byadukiza ngo abantu bose ngo usanje bariko bariruka, ngo bose ngo bariko barorora, ngo bose bariko ngo bararima, bose usanje ngo bariko ngo biruka inyuma amabuye. Oya, haraba planification ukamenya uti mbega ni bande bazorima, ni bande bazoja mu vy'ubutare bwose kuva ku musenyi gushika ku biki, ni bande bazoja muri transformation, ni bande bazoja mu byo kubihanahana échange, ni bande bariko baravyiyumvira. Mu gihugu rero abiyumvira ntibaba benshi, baba bake cyane, mugaba gakoresha igihugu cyose. Yego cyane. Ni wa mwimbu wanyuma nakubwiye nti w'ubwenge. Ujya mwimbu nawo kubihanahana urakoresha nawo benshi. Ujya wa transformation ucuta gukora aba ouvrier kenshi. Urya nawo wo gucukura no kurima bijya bintu byose uja mwabo hasi. Mugabe ibyo byose haba ari abantu bariko barabitunganya, babona umunsi ku munsi abantu bariko barabikora. Iyo rero uri mu gihugu kidatunganije ubona abantu bose bazinduka batahabwije, mugabo ukabura na kimwe. Ni nko kuko iwacu abantu bose barazinduka bakajyama batevye, bose bataha ivyo yabibize, mugabo ukabona umwimbu ntawe uhari. Ni ikibazo suko bari binebwe, ikibazo habuze intunganyo y'ivyo bintu. Abafise ubwenge ntibariko barakora bikwiye kugira ngo igihugu kimenye iyo kiriko kiraje.
aho nyene Francis tukiri ngaho hariho abantu benshi baguma bavuga yuko kera bagisinya je mvuga ko ari kera kuko nari nkiri umwana bavuga yuko amasezerano ya Yarusha ariyo yashiraho ivyo bintu vya parlement na assemblée bamwe bakavuga bati uno munsi ugerageje kuraba akamaro k'inamashinga amateka nta kamaro kanini bimaze vyizaho bambe inama nkenguza amateka yuko atakamaro kanini yo bimaze ahubwo vyizaho binamashinga amateka gusa kandi mu gihe inamashinga amateka ikora neza n'umukuru w'igihugu bimworohera gutwara mugango no musi ushobora gusanga ari umukuru w'igihugu aguma yidoga gusa mu gihe inamashinga amateka iri ngaho na nkenguza amateka iri ngaho ico nacura kivuga kwiki iyo abantu bamwe batibuka iyo bavuye ivyo baciyemo baronka inyishu zoroshe sinibaza ko igihugu gifise ingorane kubera inama nkenguza amateka sinibaza ko igihugu gifise ingorane kubera inama nshinga amateka iyo abantu mu gihugu babuze ivyo bipfuza bati impfu n'imfane kuwo babonye wese nibaza yuko izi nzego twagize mu gihugu cacu rwaba urwego rw'umukuru w'igihugu urwego rwa leta urwego rw'ubucamanza urwego n'amashinga amateka izi nzego zose zitandukanye nk'urwego rwo kumenyesha amakuru ni ibintu twese twazanye mu gihugu tubikuye mu bazungu kubikoresha neza birashoboka byo tugirira akamaro mugabe iyo tubikoresheje nabi duca duta imiragwe ku bandi kera umwami w'u Burundi nta n'amashinga amateka yarafise nta leta yarafise uko yabikora yaba afise abaganuza n'abantu bamushikira bita bashikirangoma ngira ngo bakenyi babagenzi biwe barabitunganya uko babonye tuvuze rero ngo twagiye mu majambere kwigana ivyo abazungu bagira sivyo bica bituma tuvuga ngo nivyo biteye ingorane ikibazo saho gihagaze ikibazo gihagaze ku mutima dufise ubuntu dufise kuko ubunyene naho kuri nama nkenguza amateka ntucuzana amadolari mwariko muravuga mu gihugu ushatse wokuraho byose naho wokuraho urwego rwa gisirikare cyangwa igipolisi cyangwa ugakuraho inzego z'ubudandaji si ucuzana ivyo bintu byose mugabo iyi nzego zibonamwo ugutwara amahera ikibazo nuko yabuze je rero nibutse iki gihugu yo ingene byagenze muri iyo minsi uvuze ati mwebwe mukiri bato canke mutaravuka harigeze aho abantu binubana cyane aho umuntu atanumwe yizera atari uwo basangiye ubwoko aho umuntu wese aba afise ubwoba adashobora kuja muri quartier imwe canke yindi aho umuntu wese yaba afise ubwoba yibaza ati mbega ujya muntu bagenye twebwe ubwo ntazotugirira nabi ko rero twahaciye abarundi bakabifata nk'inkoni bishimikiza kugira ngo bizerane jwe nta kibi ndabibonamo ikibi nza kukibona iyo abo bantu bose ivyo bavyibagiwe ivyo baserukira bakavyibagirwa amaronko akaba ari yaje imbere ntubu kimenya n'ivyo bashobora kugira ivyo bamarira abantu ico conyene mbona c'ikibazo nayo ubundi abategetsi bose b'abarundi ubashize hamwe ndabita abategetsi gutyo uhere ku ikomine ufate mu stanteri n'amakonseye biyo ufatanye no ku province ufatanye n'inzego zose uzifatanye ntushobora gutora abantu 200 abo bantu bose rero twogwiza umwimbo twobagaburira inambu y'ivyisi gahera kubera hari une bonne planification mugabo no musi kubera tutariko ta planification hari atantunganye hari ubutunzi buguma bwononekara politiki irikijamwe abantu baja gusimbanira ko baja kubijyanira ku buryo no wari karadandaza uno musi umengo yishaka kumushinga amateka umenga ashaka kumukenguza amateka umuntu wese icari karakora wese yumva umengo yosimbira hariya muri leta kugira ngo aje kurondera amahera icarya aho kumva ko igihugu ingene gitunganywa bose batoherera muri politiki rero kuri jewe ikibazo si urwego runaka ikibazo ni ingene dutahura politiki ingene dutunganya ivyo bintu nayo ubundi ugiye kuraba akamaro k'inzego havuze ikuraho zose aho nyene hariho abantu benshi baguma bavuga yuko igihugu cy'u Burundi atamadovize abuze kuko bavuga ati ntivyumvikana ukuntu wovuga ko atamadovize dufise mugu ugasanga imiduga ntigurwa amarundi igurwa ayo madovize aguma yaje izo hariho ubu barushobora kuja mu gasangamwe inzoga zinjabuka gusa kandi izo nzoga ntizigurwa amarundi zigurwa amayo madovize mugu kibaza ati kubera iki haboneka ayo madovize yo kugura ivyo bintu bitanakenewe cyane
ama produit d'orix mugayo yandi primaire n'umunyagihugu muto mutakeneye akabura ico naco rakivuga kwiye hariho ingero zibiri nofata hariho ibikorwa na leta hariho n'ibikorwa n'abarundi murundi nkuko kwiwawe Blaise ejo ukaba ufise uburyo bw'iwawe ukagura imodoka yawe sinumvoza kubikubuza ico ndacuma nimba mu byo uri kurakora nk'ibi byose uri kuramenyesha amakuru byo guha agaciro atawe wiyivye ugatera imbere ukagura iyo modoka yawe ivyo nindeyo bikubuza ico ndacumva none mu abarundi rero babikora ivyo ni bake ugereranije na benshi nivyo nari guhava mvugira ko ku buryo bw'ubutunzi bwa mwene muntu ico no kwita microeconomy ni umwe wese arafise ingera atunganya ivyiwe iyo naho bigiye mu by'igihugu aho biratandukanye ni bwa buryo navuga ntibuva mu makori ya leta buca buva mu ntunganyo nivyo nasigura ufashe nk'akarorero mu mwaka wa 2010 ushira 2011 leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo gukuraho ico bitasharwa imiduga ya leta iveho hasigare ya miduga ikora byankenegwa no kuvuga imiduga y'abajeje umutekano mu gisirikare no mu gipolisi imiduga yo mu bitaro imiduga y'amashira hamwe akora ibikorwa nkenegwa haza Regideso za Onatel iyo miduga gusa niyo yari gusigara abandi bose bakumva ko atamuduga wa leta iryo tegeko rimaze kujaho mu misi kurikira bagize ibirusha ahubwo baguze imiduga iremereye kurusha y'agaciro kurusha niyo basigaye bagura kugura iyo miduga bica bivuga ko ucugura n'ibitoro byazo cyane gose nivyo rero nari kuvuga nti ico nico twahava tuvuga igihe abagize leta amahera ho kuyajana mu bijanye no kwimbura bayajana mu biza kuborohereza gutwara ico twakivuze ni kimwe nayerekana nti amahera bakoresha muri fonctionnement akaba menshi gusumba ayo bakoresha mu kugwiza umwimbo ico ni kibi muri yo shiyamiriza mugabe ivyo byose sivyo nza guca mfatira ko kubera ya madevise na twavuga ya mahera y'agaciro turiko turarondera nitubanze twumve yuko ivyo bintu biratunganywa mu gutunganya ivyo bintu abantu nibatahure ingene bikorwa nituduze umwimbo hama twugurura imihora iki gihugu cacu kirapfunganya bimwe bita mu gifaransa enclave ntidufise umuhora wo kuja kwibahari ngo tugire ivyo dushaka twe kugira turonke ibitoro tutegeza kubicisha muri Kenya canke muri Tanzania kugira ngo turonke ibidandazwa tutegeza kubicisha ku bandi natwe abo turabakeneye nitwumve rero yuko kure mu bucuti n'ababanyi abari bo bose ni ikintu nkenegwa kugira ngo turonke ivyo twifuza ivyo rero biva muri kwa gushaka k'umunyapolitike bikava n'ingene dutunganya ivyo bintu byose naho bihagaze nayo ubundi ico wavuze c'ingene amahera bayakoresha kiguma kifatirako kuko nubundi ayo make baba baguze ivyo bintu yosahiriza mugabo ntiyoza kugira byose rero cari kimwe kugabanya kugura ibintu no kwita ko bitari nkenegwa no kubandanya cane cane dushora amahera mu bintu by'agaciro nk'ibi byose bavuga by'amabuye y'agaciro nibimenywe bija habona nigeze gusigura mu maprograme twe turiko turakora nidushireho ibi ubwa mbere igihugu cyacu kironka umuyaga nkuba hama dushireho internet hama ibintu byose dukora muri leta bikogwe nico bita intranet kumenya ibyinjiye ibisohoka ibintu byose bibe digitalize abategetsi babivuga nkuko mengo ni byo kunezereza ivyo nivyo bizana control ivyo rero nta mutegetsi n'umwe ashobora kubikora iyo wenyene akenera akabero k'ivyo wenyene ashobora nawe ni guhava akora abandi batazi kuko ivyo ubishiza habona nibigaragaza ko nawe we ni wadandaza bitajanye n'amategeko bizoja habona igihe rero dusanga abategetsi bacu nka benshi uno munsi n'abashaka kuhaja bose bumvume ngo urudandazwa ni go rukiriro rwabo ni ukuvuga ko bemeza yuko politike zabo zidashoboka nico gituma bita mu rudandaza kuko umunyapolitike aciye ubwenge azi neza politike y'ikimazi ntiyoja kudandaza yo yitwararika kuko iza kuzana inyishu z'ubuzima bwiyo n'ubw'abandi ivyo rero nivyo nagira nti igihe ivyo doshaka kubishikako ngo abanyapolitike babikore sico gusa c'ivyo tugura tuzotakaza byinshi nabivuze nti mu 2020 tutize kwemvesisa bikwiye tuzoba dukenye mu 2025 gusumvye ko dukenye muri 2020 nuno munsi ndabivuga tudashoboye kwemvesisa bihagije mu gihugu tugaguma twitwaza gusa ivyo bintu byo kuvuga ngo abantu bariko barubaka ngo bariko baragira gute umwe wese yubaka gwiwe agira utwiwe tuzoba dukenye 2030 gusumba 2025 ushatse kuvuga rero uko imbona kazoza
batinvestishije idakunda imbona kazoza ntishoboka n'abayivuga batayemera umuntu ikemeza ko umuntu yemera imbona kazoza yiwe ni ingene yinvestisa utinvestisa rero muri ivyo bintu ukabibamwo nkuko umengo nivyo kunezerwa binyereka kutayemera niyo mbona kazoza rega birakomeye aho nyene Francis Rohero baravuga yuko igihugu gifise abajene kiba gifise umutahe habura iki none kugira ngo Burundi butere imbere kandi la population burundeze 50% arabajene baranarenga mfashe ko abakiri bato kuri jewe washaka mfatiye gusa ku bantu bakuze barengeje imyaka 18 uno musi abantu bari hagati imyaka 18 na 35 barashika hafi ibice 67 kwijana by'abarundi ibatse no kuvuga yuko n'umutahe munini nya cyane rero kuri jewe ikibuze ngira ngo nuko twamaze kukicako harakenewe yuko abarongora igihugu uno musi ejo na hirya ejo babanza gutahura ivyo uvuze ku mujene ari umutahe umujene si umutahe mu buryo bw'imitsi umengo n'umuntu uza guhitana kwibarabara ngo mukubure ngo muterura amabuye umutahe umujene n'umutahe mu bwo yuko ufata ya myimbo itanu navuga ukemvestisamo nitubanze twinvestise kugira ngo bamwe b'ubwenge bose bagira agaciro uno musi simbona abantu bariko barava muri za kaminuza umengo babatukwabo bana bahimiriza ngo genda mudandaze imikashi ubwenge bwabo ntibaba ariko barabavalorize ijyana imikashi yo dandazwa n'abaheje primaire abandi bakainvestisa igihe rero nk'abantu b'abanyapolitike bariko barakura bumva yuko umwe wese bamubwira ngo niyimenye vyerekana yuko atantunganyo bafise bo bariko barimenya mu vyabo bashaka n'undi aheje kaminuza ngo yimenye impano za bamwe turamaze kubona abakiri bato usanga babiri kwijana bafise impano idasanzwe kubera bashobora kwigirira ivyabo abo ntibashobora kubera karorero igihugu izo ni ingabirano zidasanzwe umuntu aronka uko yaremwe igihugu kugira ngo kije kuri investissement abarongozi barahimiriza bize kugira ngo babikore ni bimwe nasigura ni gute amabanki yacu amategeko adashobora gucunywa ngo batanga amadeni kuri 2% 3% mbega amabanki ni y'abandi mbega ibi bintu byose by'amahera ni by'abandi mbega aya mashira hamwe yose yitwa ama ONG na y'abandi leta yafise ku ruhara rungana gubihimiriza mbega ico no kwita ouverture d'esprit y'ivyo bintu kuko umenga turiko tubwira abantu bose babajene ngo nibaje kugira boutique ngo ngugurura kantu investissement ntihagaze kuko umwe wese yugurura kantu kiwe kuduza umutwe w'ibintu byose kumenya uti mbega abanyeshuri bahejeje geology uno mwaka mu myaka 5 kurikiye barihe investissement zabo zihagaze he kutumva yuko bose baca kugurura boutique muri virega abantu bose ntibizi ibintu bituma bugurura akantu ka maintenance informatique umengo nibo bavugwa gusa harakenewe ko umunyapolitike amenya ati mu gihugu dufise abangana gutya bafise ubwo bwenge iyo rero ivyo umaze kubiha ako gaciro ya myimbo yo munsi yose abayijamwo rero ucubatahura nico gituma mbanyira nti ni kibazo ahanini gifatira kuco no kwita gutunganya la planification gusumba ibishobisho byo kumengo nabantu urungise ku kivi bikeneye abantu bicara ivyo onye si bintu vyo vugwa nk'imyanya ngo ni y'amatora ngo abantu bariko ngo baraja kwiyamamaza ubwira abantu bose ngo nzobaha akazi ivyo bintu bikeneye abantu bicara mu biro bagaplanifya bakiyumvira sivyo kuja kwiyamamaza ubesha abantu ngo je nzobaha ibi ngo nzobaha ibi ni ibintu bihagarara hamwe umenye uti mbega muri secteur ya infrastructure uburundi bufise incabwenge zingahe twokora gute kugira ngo bakore n'amashira hamwe ari karabikora ni gute ivy'ama assurance tubijamwo ni gute ivy'amabanki twobikora ni gute ibi bintu byose ibi hakaba platform yo gutahura ivyo bintu ivyo rero ntibikoregwa mu bishobisho vy'umigambwe canke vya fanatisme na partisanerie ni ibintu bikogwa abantu bicaye kubera batahura hari hageze aho ubu mu bihugu biriko biratera imbere iyo ugiye kubaza abakuru b'ibihugu ahantu henshi bariko bikikuza cyo bita mu gifaransa s'entourer yabo bita aba mercenaires économiques ni wa muntu uja kumuzana muri Amerika muri Australia ukamuzana ahantu hose uzi canke mu gihugu cawe uzuti umuntu n'uwagaciro utaravye umugambwe n'ubwo ukavuga uti ndagukeneye uwo mwaka nshaka guha akazi abantu
bo muri uru rwego bashika igihumbi Milita bizotuma muri bo iyo munsi ingira ibi nshaka kwemvesisa bitume bigira ibi inye ivyo bintu rero si ibintu ugirira kuri stade si ibintu byo kuvugira mu mayira abiri ni ibintu ubona inyishu ico no kwita resultat uzibona biriko biraba igihugu kiriko kiraja ku murongo bitandukanye rero nibi turimwo umenga abanyapolitike mu kwiyumvira biyumvirira kuri stade biyumvira ahantu ngaho umengo nivyo kurongera abanywanyi ivyo birantu birarengeye ubunywanyi bw'imigambwe ni ibintu bija kure ko abantu biyumvira la planification tukarondera incabwenge aho ziri no mu mahanga kugira ubabwira uti mfise abanyagihugu bangana uko uno musi ugaharuka ukavuga uti mfise abantu bahejeje kaminuza uno musi bariko barababa hafi 500 boba bangana uko nkeneye yuko aba bantu mu byo ndiko ndashora amahera ibi nibi abo bantu ndabakoresha uko niko jewe ntahura planification y'igihugu ivyo rero abajene nivyo byo bagirira akamaro gusumba kuza kubabwira ngo nimuce ngahangu no musinga umugambwe wanje ngo mbara amahuzu ngo nzobajana ngo korora ngo nzobajana kurima ngo nzobajana ngahango kubigisha ngo imyuga siko nibaza bihera none aho nyene Francis ndiko ndakumva kandi uri umwe mu ba membre b'umugambwe mbere ushobora kuburi no ku mutwe w'umugambwe FPI hama FPI uno munsi irikira ritunganya kugira ngo ize yitabira amatora yimirije y'abashinga amateka hamwe mwora mukamubaye muri ico kibanza urumva yuko ivyo muvuga ugwarukana go ruzoharonkera akungu oya ntibisa maze kubisigura kenshi n'ubundi ndumva abantu ariko baravuga ngo nituvuga imigambi yacu abantu nibabe batandukanye amatora aratandukanye muri ibihugu byacu mfatire nko muri Afrika cyane cyane amatora no kwita regional y'amakomine y'abashinga amateka n'amatora no kwita ndabivuge gutyo n'amatora aza kurondera ico no kwita representativité guserukira abandi kurondera ijambo no kwigisha abantu ivyiyumviro gusumba gufata ingingo muri iki gihugu cyacu abashinga amateka sibo bafata ingingo kuba watowe nkawe ukaba umushinga amateka userukira intara yanyu ntushobora kuja kuhubaka ibitaro ntushobora kuja kuhubaka amazi ubikoze naho nuko woba wagiye kurobera ukaronka umuntu aguha agafashanyo ngo ze kubikora mugabo nta bubasha nabo mufise bwo kugenga amahera y'amakori y'abanyagihugu ze kubikora ibiriko biraba naho ndavyita nka clientelisme niyo wowe ugiye ukarondera udufaranga ugacuja kubaka irobine iwanyu hama ugacuja kubwira abantu ngo mwarabonye ko nabagiriye akarobine ngo muraza kuntora umengo ne kantu kimpera baguhaye ivyo n'amafuti ya politike siko bikorwa abantu nibamenye mbega muri iki gihugu ninde muntu dutora kubera programme umuntu dutora kubera programme n'umukuru w'igihugu wenyene abandi bose tubatora kubera guseruka no kuba bahanuzi abashinga amateka tubatora kugira ngo bagiye muri amashinga amateka bashobore gutora amategeko mugabe iyo tumaze kumenya ingene regime ziwacu zimeze abashinga amateka benshi imigambwe yabo ntibaye bateguriye ico no kwita l'initiative yo kurema amategeko akenshi bagenda bagira turatora amategeko yavuye muri leta yavuye muri wa mugambwe watwara nibo bazoduha amategeko tuyatore nuko yuko utari muri uwo mugambwe ngo ugende nguvuga ngo nzanyira itegeko nta numwe yopfa yarakumvirije niko rugero tugeze go kwiyumvira muri iki gihugu no muri Afrika nuko yuko abashinga amateka rero ico bagiye gukora ni guserukira abantu kugira ngo bagire bati bangwe gerageza ntimurenze urugero baba bagiye gusa n'abamama aho bageza kugira ngo baseruke mugabo bariko bategura irindi tora ryoza kuzobatuma barondera umuntu azana programme avuga ati ikinzogihindura ikinzogikuraho abantu bitoza nk'abajena b'amakomine ntibashobora kuvuga ngo iyi komine zoyigiro ico bashobora nukukoranya abanyagihugu bati shomba amabuye bati tugira iki dukora utuntu duke bashobora muga ntibashobora kugira ibikorwa remezo by'iterambere kubera rabo kiretse abifata nk'uruhendo rwa propaganda igihugu rero kigira ku maprograme azanywe nico bita executive intwaro nshingwa bikorwa y'igihugu niyo ibikora rero twebwe nk'abagiye no musi kwitoza ikintu nyamukuru tugiye gushiraho no kwibutsa abantu yuko FPI yavuye muri Mouvement Orange yari yarashizeho umukandida independent mu 2020 kubera programme twari dufise n'agaciro yari ifise twogera kuri ivyo kugira ngo uno munsi twigisha abantu kwiyumvira twigishe no kubabwira ingene iteka ryabo
ejo rizogenda riraduga kugira ngo politike turiko turakora ize nk'iduga ku ngazi buke buke tugenda dushikira intambwe ku yindi twumvisha abantu tuti hari ibintu udashobora gusaba naka hari ibintu usaba naka nanaka ugiye gusoma rero nko mu bitabo twagiye turandika turerekana neza uruhara rw'umukuru w'umutumba tukerekana neza uruhara rw'umustanteri ni impano zo jambo ya commune turerekana uruhara rw'umuguverneur n'uruhara rwa leta no kugira ku mukuru w'igihugu aho twerekana ingene ingingo zifatwa mu vyiterambere abantu rero ntibaze guhava babeshwa ngo naka ngo ko twatoye bajya bashinga amateka ngo bazoduhibi sivyo abo bantu bashobora kubaserukira bashobora gusaba buke buke kugira ngo leta igira icikora babisaba ntituragera mu rugero abo bantu bavuga ngo twebwe twasavye ngo twansiki ngo iki kitabaye ibintu bikorwa urugero rw'amareta yacu n'ingene inzego zikorana ntibaragera kuri ivyo nico gituma rero twebwe mu kuja muri aya matora dushaka ko abarundi batwizera bumva neza ko ivyo tuvuga ari bishoboka tutaza kubemerera ibirago tutajisha ngo tubemerere ngo Tanganyika tuzogira ibi nibi kuko ama budget ya leta azoguma ari karategurwa n'abagize leta bakomoka ku mukuru w'igihugu agifise manda yiwe kuva 2020 gushika 2027 twebwe tukajamwo nk'abashobora kuba umwambiro utumejo tumubwira tuti ibi yamara ntivyomeruko ibi yamara vyogenda uko abantu barushirizeho kutwizera kuko bumva ko ivyiyumviro byacu bifise akamaro baze ejo mu matora yenda kurikira bashobore kutwizera kurusha kuduha rero gufata ico kirindi nico gituma bashaka ko abantu benshi bavyumva ico bisigura sanga n'abantu benshi bagiye ku mashuri bize bakaminuza umenga ivyo bintu ntibabitahura bumva ngo umuntu aje kwitoza no mwikomine ngo mbwira imigambo zonkorera umushinga amateka ngo mbwira imigambo zonkorera azogukorera imigambi yi akoresheje budget yi niyakura mu mufuko wiwe naho ngo abigukorere azoca bikurihisha nivyo benshi bariko baragira abantu bose baja kwitoza baja mu gihugu bagasororera abantu bakabahera utuntu udufaranga bakabaha ejo babishitsemwo baca babibarihisha nivyo turiko turigisha abantu bitoza ku marise wacu yacomwemerera abantu ivyo mudashoboye ivyo amategeko atabarekurira ni mubahe ahubwo uwo mutima kuri nivo ya mbere ni ukwigisha abantu bwa mbere gutahura ico arico programme y'umugambwe ama projet de société ingene akogwa n'ingene bimera ibi rero byoca bintuma nja kuri urwo rugero rwo gusigura ingene projet de société yacu ikozwe yego aho nyene Francis Rohero dusa n'abariko bararangiza ikiganiro cacu turashaka utubwire none kuvuza uti mu kuyamamaza umuntu ntiyoja kwemanga ivyo adashoboye canke ngo avuge ngo nzokora ibi nibi mu gihe iyo budget ahari muga turazi yuko umunyagihugu no munsi ugiye kwitoza umubwira yuko uzomukemurira ingorane zo kuyunguruza zihanza benshi muri twebwe ubwo muntu ni impuzu yambaye yo zikugabira ubushatse kuvuga none ko umuntu yo kuyamamaza yogenda abwira ko umunyagihugu kugira yumve yuko hari icazomumarira ego nani nakubwiye mu kanya nti uratora nk'agashamba ruze wumviriza ingene ma formation yacu tuvuga amatora muri 2005 abantu bazoja kwitoza iwacu nk'abashinga amateka ico kintu muvuze kubwira umuntu ngo nzoguha gahuzu kubwira umuntu ngo je ngo nzohava ndabazanyira ibitoro ivyo n'amafuti ntihagire n'uzoja wa FPI yoja kubivuga n'uzoza kubibabwira wundi bamenye yuko umuntu aje kwitoza nk'umushinga amateka aza kubwira abantu ngo nzobazanyira ibitoro n'ukuri yo bari karababesha siwe afata izo ngingo kireka avuze ati jewe ndafitaniye ububasha n'abafata ingingo muri iki gihugu abagize leta izova mwe ejo nzoba ndayifise mu ruhara ni ivyo turazi ni uco mwita régime présidentiel bisigura iki no mu gihe amategeko y'ibwizwa shingiro y'ino musi arabivuga no mu gihe undi mugambwe udahuje no mukuru w'igihugu wotsinda amatora y'abashinga amateka mukuru w'igihugu arafise uburenganzira bwo kugira leta uwo mugambwe atawushitsemo murumva ico bivuga aho bishatse kuvuga ikirere bishatse kuvuga yuko ibwizwa shingiro dufise uburi hagaciro kanini mukuru w'igihugu kuruti n'amashinga amateka c'est-à-dire afise n'ububasha bwo gushobora kuyisesa ivyo abantu niba babitahura bareke kuvuga ivy'ibishobisho bisigura iki turi muri manda ifise umukuru w'igihugu yayigenewe uwo mukuru w'igihugu afise programme yiwe ivyo ashobora gukenera naboza bamusahiriza igihe yoshobora kubatega amatwi bakagira ico bamufasha gusa mugabo nta mugambwe wo kwihagurutsa ngo tugira duhindura ibi amategeko ntabirekuruko
nico gituma ndiko ndabwira abantu ntitujije mu bintu nk'ibi vy'amatora abantu babishiramo ibishobisho bahendwa nabize ngo twengo tugira ibi ngo tugira duhindura ibi nibi kiretse ko ari ubeshi ni no gufata abanyagihugu nk'ibijuju ubahenda ngo nzobaha ibi nico gituma shaka ko FPI itahuza abantu hariho ibintu twebwe dushoboye muri plan d'activité yacu hariho urugero rw'ivyo dushoboye icambere ni nkakijya twama turiko turavuga ikintu cyo kwigisha ikintu cyo kuba intangarugero ikintu cyo kuba gutanga akarorero ikintu cyo gutanga ico no kwita ubufasha ico tuzogikora kuko n'utari muri leta n'utatowe arakire kuriwe turabarundi tuzoguma dufasha mu kwigisha bya leadership abantu bacu batowe bazoba bafise uburenganzira bwo gukwira igihugu kugira bigishe babandanye babera akarorero abanyagihugu babafasha ivyo birakenewe mu bice bitandukanye mu gusigurira abantu bijya bintu byose navuze by'umwimbu n'ibindi byose tuzoguma tubigira nk'ubufasha cyo no kwita plaidoyer tuzoguma dufasha abanyagihugu kugira ngo batahure politike ico tuzogikora ibindi bikurikira nko gufata ingingo mu bijanye n'ubutunzi ngo tuvuze ngo ibi nibikorwa uko dushaka ivyo tuzobigumizamwo uruhara no kwita rw'ubuhanuzi gusa utanga inama yego tuzohanura abafata ingingo kugira ngo bumve ko naho bagifise manda kwi ubwenge bwacu bo bukenera babukeneye babukoresha mu bintu bitandukanye by'ibisata byose bya leta aho umuntu yokenera ubuhanuzi n'ubufasha twebwe twashobora kubutanga mugabo si twe dufata ikirindi dusigura ngo bituzobikora uku uza rero kubivuga ejo abari karahenda abantu n'abafata nk'ibijuju siko bikorwa abo bantu mumaze kubabona henshi kuva mu myaka 1993 dusa abashinga amateka mushinga amateka si wafata ingingo ni bakora iki agize imana akaba ari mu mugambwe uje no mukuru w'igihugu bakabikora mu mugambwe bagashika ku kintu kiba cakozwe n'iyo leta mugabo nta muntu yoza nkuko twebwe tutari muri leta ngo tuje kubwira abantu ngo buca tubagirira ibi ivyo abantu nibabimenye babitahure bumva ico bimaze tureke kubeshwa n'abantu baza baturimarika ngo buca ngo tugira ibi ngo buca tugira ibi nk'akarorero ukaja kuraba nk'abantu bafunzwe ahantu ugashababwira ngo ejo ngo dutoye ngo tubarekura umushinga amateka arafise ubasha bwo kurekuza abapfuye abukuye he mugabo ushoboye guhanura inzego z'ubutungane ugahanura abagize leta uti n'ubundi cinkoni ngufi ivyo tuzoguma tubikora nk'ama plaidoyer ya politike twemera tuzikore nico gituma reko ndasigura nti twebwe tahura ingene projet de société yacikozwe kuko akenshi bariko baratubaza imigambi bafatira ku cyo nita ca gatanu kuri twebwe projet de société yacu igizwe n'ibintu bitanu icambere ni ibintu tumaze imyaka tuvuga twanditse birema ubwenge mu bantu ukaba umugenzo hamwe umuntu wese atwumvise avuga ati bajya abantu baraciye ubwenge ivyo bavugana je narabisomye birumvikana nico kiza nico bita vision n'ibintu mugenderako mukabivuga mukandika ibisata ku bindi ugasanga ni ibintu byagutse ubisomye akabona igishusho ry'igihugu yiyumvira ataranakibona akavyiyumvamwo nico bita vision ikigira kabiri nico bita manifeste ni ingene utahura ingorane abantu bafise muri uwo mwanya ukazirimbura ku buryo uzi bwiwe wese yumva umenga araruhutsa avuga ati nivyo babantu baravyumva kubera iki tumaze imyaka abantu benshi bariko baravuga ngo ingorane n'ubwoko ingorane n'intara ingorane ni banaka ukumvise akavuga ati jahivyo uvuga sivyo kurema rero ubwenge butuma abantu bumva bati uno musi abantu turiko duhuriza iki twese dukeneye gufungura abantu bakeneye akazi ntushaka kuja kubwira abantu ngo ni banaka ngo bava Burundi ngo bava Ingozi ngo bava hehe abantu bakeneye imita abantu bakeneye gukora ico nico duhurije ko nk'abantu ku definition rero manifeste yacu vyatumye umuntu wese yumvise FPI acagira kanovera ko kuyumviriza ngo njanye nabo ico rero cerekana ko abantu tubatahuza ingene ingorane dusangiye ibimeze tukayihurizako nitwumva umengo tubaye abansi tuvyumvise tukumva umengo turanywanye nivyo bijya bavuga naje ndumvise ko vyonkiza ikigira gatatu ni inyigisho uza gutanga mu gihugu kugira ngo abazumvise byose bumve bijya bintu ingene bo bikosora uko bo babameze ntushobora kubwira umuntu w'umubandi ngo musigurire ngo tugira twe investise oya akubwira ati yampe
nigire hari abantu benshi ngaha anyi benshi tubona umengo barubahitse mugabo bahaye amahera bopfata akayira bigira ubwo nyine bavuga ati ahubwo igihugu nico kigurishe mu mpayanje nigire muri Canada hari abantu bumva uko harakenewe rero inyigisho muri projet yacu birimo ingene twigisha abantu kugira ngo bagere kuri iyo niveau yo gutahura ijya vision n'ijya manifeste tuvuga ntitwumve ngo nuwari we wese bica byere bico bita une nouvelle classe politique izo nyigisho dutanga ikigira kane ni engagement personnel nico gituma n'umuntu muhuye muri bus akavyumva canke yumvise audio ya FPI uzawumva umengo yabigize guyo kandi atigeze azana ahantu tugirira inama niyengene abantu biyangaja kubera ivyo bintu babikunza akavuga ati naje ngira ndabikora muganyiriye kabiri kumva umenga ari yangajije ico rero gitegereza kubaho nico gituma abantu ubona uti ujya muntu ari karakora ibintu yaravyiza arafise icabimbako ikigira gatanu rero nico bitale decision de campagne ningingo mushira ku murongo mumenya muti hari zikogwa a très court terme musi y'amezi 6 ningingo zikogwa a court terme hafi ku mwaka canke umwaka n'igice ningingo zishobora gukogwa a moyen terme musi y'imyaka 5 ningingo zishobora gukogwa inyuma y'imyaka 5 a long terme ou a très long terme mu myaka irenga 10-15 ivyo bintu rero ni ibintu muba mwararimbuye nivyo rero benshi bavuga ubu unye ngo mbwira imigambi yawe ngo zodukorera iki baba ariko barabaza kija ca gatanu kijya ca gatanu rero ntuzopfa ugikoze n'ibindi utigeze ugira engagement politique mu mutima wiwawe ntuzokwigera ukigerako utigeze uronka ijya formation igutuma ugera mu rugero rwo kuvyumva ntuzoshobora kubigerako udafise manifeste igutahuza ico no kwita le problème commun y'igihugu ntuzokwigera ubigera kutagira vision benshi rero bagira ngo tubwire ngo ivyo muzotuzanyira ngo muzoduha impene none ari impene ushaka no kwiruka ku macinyiro nkayikugurira hamumaze kuntora ngashanza kuyikwaka bimaze iki abantu nibumve ico biba bisigura naho dushaka kujana abantu gusumba rero kubesha abantu ngo mwe ngo nzobazanyira ibi ngo nzobazanye ngo nzobaha ibirato none Francis aho nyene tukiri ngaho none twisunze ivyo nyene watubwiye urabona akaciro k'umushinga amateka atari muri guverinoma ibihari arakahe ni kanini nya cyane ufata nakarore na Jewe Francis ntari umushinga amateka urabona ingene mushobora kunkenera mukambwira muti ngo tuguha ijambo uhanura abantu Jewe maze imyaka igira yababe 200 kuva 2006 ndiko ndavugira ku marezo sociaux mpanura hari abantu benshi byagize ico bimarira nkeswe rero uwo bayatowe nk'akarorero abarundi nk'ubu bizeye FPI bagatora abashinga amateka babo abo bantu babaye form iyo myaka yose ubwa mbere bobona intangarugero y'umurongozi bagira bati ngo uyu muntu atwumva hamwe umushinga amateka yubaha umunyagihugu gusumba umukuru w'umugambwe ni ibintu byinshi tukunze kuba turiko turigisha kuko no munsi mu migambwe bimeze gute abantu baja ku mariste bashobora no kuba bagenda kubihera muramaze kuvyumva sije navyumvise babivuga ngo hari abantu banababaye ngo kwera batagiye kuri liste ngo hariho n'abantu ngo batanze amahera ngo ugasanga bari bafashije umugambi kubera bibaza ko baba kuri liste ngo none ngo ariko baratera amahane ngo kwera batabashize kuri liste kuri twebwe rero biba bitwengeje kuko abantu benshi turi kumwe babaye formé nibo bagiye hamwe bakavuga bati turatoye Blaise aje kuri liste siwe wishiraho ico gihe rero bimeze uko ntiuza kubaha Jewe Francis mukuru w'umugambi ko sije nagushizeho wubaha abantu bahari iwanyu ibururi mu Rumonge imakamba bavuze ngo nuje kuri liste ico gihe niyo ugiye kubaramutsa mugumana ubucuti gusumba igihe rero mu mugambwe bavuga ngo byafatiwe hejuru abarongoye umugambwe komite y'umugambwe aribo bavuze ngo nihaje ko Blaise na Eric na Immaculée na Eric na Blaise ntibazokubaho uzobatora bubahaje umukuru w'umugambwe nabashizeho nije bazanyira nibiturire kugira ndabashireho ubu rero abantu bizeye nka FPI karonka abashinga amateka 60 canke 40 canke 30 naho yoronka umwe bazobona ko uwo muntu atandukanye ari umuntu ava muri bo adatinya umukuru w'umugambwe ndamaze kuja ahantu henshi mu manama canke abamenyesha makuru mugahamagara umuntu yatowe nk'umushinga amateka muti ingo tukubaza ibi ngo aya ngo je simvuga ngo mu mugambwe batampaye uruhusha henshi cyane mu binyamakuru barabivuga cyane ko umuntu abantu bakaza mu nama ikomeye
batumye ko ibiganiro ya masosiyete civile abashinga amateka buzuye ukumva baranse gufata ijambo ngo yamwe umugambwe wacu ngo kirazira ntidufata ijambo ngo batadutumye ukibaza ati none mwebwe muserukira abandi natwe muri FPI ibintu tumaze imyaka twigisha bashaka kumushinga amateka avuka mu Ruyigi nuvuka ngaha mu isare umwe wese avuga ibiraba iyo yavutse anaserukira abantu biwe utamengo nije nabatekereye ijambo ico dusangiye ni ya vision ya manifeste ya enseignement na za engagement ibisigaye ingene biyumvira babigumiza ku mutsirikanyi wabo sinshobora rero kuja kubwira umushinga amateka wo mu Rumonge yari kubwira abantu ibijanye na Tanganyika ibijanye n'amafi n'indagara ko za ndagara ntonye bataziroba akamaro bibazanira itegeko ryo kubuza kubiroba uwibubanza mu gihe ari karasigurira abantu ivyikiyaye ingene amazi yo bajere y'imiceri undi mushinga amateka yo bari karasigurira abantu b'ibururi ko batoturira imiyonga ngo basigurira akamaro kavyo ingene bigenda mu gihe uvi muramvya yo bari karabwira abantu ati ni mu cimikobeko kuko iryo vuri herera muri ruvyironza rigaca ritera rigenda abo bashinga amateka ivyo babivuge kubera ubwenge bafise bijanye na ya projet atari jewe nababwiye ngo genda uvuge iki kuko jewe simba narahabaye umushinga amateka wa FPI aje nk'ubwenge mu kibano aho bamubonye nimba ari hariya mu Buragane aho hari iswa nimba ari mu Bugesera hariya anye amazi akena bakagira ya mapuri kugira ngo bavome umushinga amateka agumana ubwo bwenge bwo kuba mu kibano no gusigurira abantu baho ingene projet de société yacu imugeza kwiterambere akiri warasambura ivyo igihe rero byose bifatira ku muntu mukuru nka Francis ngo mukuru umugambwe ngo bose ntibavuge ngo ni Francis abivuga ibaze none je ntabaye mu Bugesera ntabaye mu Buragane chansigura iki kijanye n'ivyo bintu ucubanire canja muri ya politique yo kubabwira ngo twebwe ngo duhanganye na leta ngo tugwanya leta nkaja mu byo gutuka abategetsi gusa ntazi nikiriko kiraba mu gihugu hagati aho nyene Francis dusa n'abari ku musozo w'ikiganiro ni akahe kamo wotera abarundi muri iki gihe twimirije amatora usanzwe uzi yuko hakunda kuba injyane mu bantu bapfa imigambwe bapfa ibiki muri iki gihe twimirije amatora na akahe kamo batera nk'akajambo kagasunika rubu bakunze kubimbaza ngo ningira ico mpanura jewe maze kubwira abantu mu bintu ndiko ndakora sindiko ndahanura nta na gatonya ntushobora kubafata umuntu amaze imyaka atigeze yigishwa iciza ngo kubera amatora ageze ngo uja kumubwira ngo nagira ndaguhanure ngo wifashe witonde ngo amatora ahere none aheze ntaca asubira bya bindi ni nko kubwira umuntu aje kugusaba urwagwa muhira uzi nyene neza ko hari umuntu w'impambazi kwibarabara mugabo kubera azi ko yinjiye mu rugo iwawe hari urwagwa agaca atekereza agashira amaboko akifata neza hama akarindira urwagwa agezwe mukamuha igikombe ciwe akanywa hama sohose kwibarabara agasubira kugira vya bintu jewe ndiko ndagira nti politike turiko turavuga n'ubuzima bw'abantu ntibirabana n'amatora amatora ni gihe kimwe abarundi bafata ingingo yo kuja gutora babarongoye badushimye ni vyiza mugabo ibintu turiko turigisha ni ibintu teza kubamwo misi yose y'ubuzima bwacu haguhanura abantu rero ndiko ndabigisha twe turiko twigisha abana b'abarundi turiko twigisha abakuze muri iki gihugu tuti vavanura nibi ni muze tubigishe mumenye vision ingene yo duhuza mumenye manifeste bikara duhuza mumenye inyigisho tuvuga ni gutejo twogira ingendo y'ubuntu y'ubushinga ntari n'ubugabo nituvyige si ibintu tubwira abantu ngo nuko amatora ageze hanyuma abantu bige kwiyangaja twumva inzira turiko turatora ntidusubire kubaho kubera un événement mu majambo dukunze kuvuga twe turitiza ijambo ry'umuhinga yitwa Seneke niwe kera cyane mu myaka 60 imbere ya Yesu Kristo ego yavuga ati imishaha mito mito yaga abantu ati imishaha iciriritse yaga ivyabaye ati imishaha yagutse iyaga ivyiyumviro cyane gose twe rero dushaka guhamagara abantu bacu ntibaze ngaha ngo nituvuge ngo abantu ngo nakana wo nta mwanya dufise abononye n'abagize vyiza abo n'abantu bararenganye ntidushaka guhamagara abantu ngo nituyaga ivyabaye ngo 72 ngo 93 ngo 2015 ivyo n'ama evenema byaraheze
sivyo bya ivyo ntaco bitwira tushobora kubifata ku isomo mugabo sivyo dushobora kwigisha mugabo ni twiga ivyumviro ni gute investissement zacu tuzikoresheje muri nibi ejo zozana umwimbu abantu ibihumbi n'ibihumbi miliyoni bakaronka akazi bakaronka aho baba bakaronka ingene babaho nivyo turiko turavuga rero ni muri ubwo buryo ivyo bitegeza kuba ubuzima bwacu si impanuro rero ndiko ndatanga nibaza ko kuza kutugendera ngaha muri FPI muduha akaryo k'ishuri cyane gose kwigisha abantu ari naco gituma nkenje mvuga nti nimubazi ibibazo ntimujaniranye ntihagire umuntu avuga ngo kwera ngo Francis namwumvise ngo avuga ibinye ngo rasanza aciye ubwenge oya fata agashamba rushike tuganire hari uzosanga ndikijuju kuruta ingo tuganire twumvikane twumve ubwenge aho bugera abanyapolitike tubashishitire kuko twese usanga twibaza ngo hari abanyapolitike bariko barabibona abantu bava muri twebwe ninda ndende ejo ugasanga bari hejuru ngo n'abanyapolitike ugasanga twese turarindiriye ngo bazotugirira byiza nitubashishitire atabwenge bafise ata vision bafise tubabwira ati garuka hasi mu bandi yacu muduga hejuru yego aho nyene Francis turagushimire kuri aka kanya wadutije tugashobora kuyaga jewe ni je noshima urabona ibi mvuga ndi muri iyi nzu wasanze urabona abantu wasanze turi kumwe ubu umpaye akaryo ko gushobora kubiyagira bari mu Ruyigi ibubanza mu Kirundo n'abari muri Amerika nahe bagiye kuvyumva nije rero noshimiye abana n'imfisi nturire naguterekera oya ikiza nuko tuba twumvise ivyiyumviro vyanyu kandi natwe nico tuba dukeneye gushikiriza abanyagihugu karibu kandi bamenye ko mu gihugu tugifise amatete ico no kuri ndakizi namwe muramisha makuru kandi muzoja gutora n'amaformation yacu ndabatumiye iwacu murazi ko atakarata dutanga nta n'imyambaro dutanga oya nta n'inkofero dutanga nari sanzwe ndi no mumenyesha makuru urumva yego dukeneye ko murundi wese politike tuyiduza mu rwego no kwita professionnel nkamwe bwe muramenyesha makuru ukaza nkabwira nti mu vy'abamenyesha makuru tuvyiyumvira uko twobiteza imbere uko biranezera gusumba hano za kukubwira ngo Blaise nabo muri kumwe ngo ni muzi wacu ngo ejo nzobagira abadepite sivyo namafuye ivyimviro byacu ngene tubikora kugira ngo umwuga wanyu utere imbere nivyo byagaciro kurusha kubwira abantu bose ugiye mu isoko ngo ni muze tubaha ibi ngo ni muze tubaha ibi nitugire politike zitezi de la richesse kubera zifise aho ziva naho zigera nije no bashimira rero ndizera ko vuba aya matora aheze tuzoronka akaryo ko kwicara tukabikora cyane gose Francis Rohero turagushimiye twongera tunashimira abantu mwese mwariko mukurikirana kino kiganiro ni kiganiro mushikirizwa na jewe Blaise ndi kumwe nayo Télé ni ya indi ni Télé de la Richesse umutumire yari Francis Rohero stay tuned kuri Télé de la Richesse